isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunze ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa mbere itariki 14 z'ukwa kane mu 2025. Abashingwamanza b'ubunani bw'abanyamurenge, abahema n'abatutsi bo mu karere ka Kivu y'uburaruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baheruka gutanga ikirego muri sentare y'ubutungane y'ibihugu byo mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika i Nairobi barega leta ya Kongo. Bayirega iki? Hari indege za leta ya Kongo zoherejwe mu minembwe azirimbura amashuri, zirasa abantu, imihana zirarimbura. Turega rero leta ya Kongo mu rukiko rwa EAC mu kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu bw'abaturage bayo ifitiye inshingano zo kubarinda. Ikinyamakuru yagaco ku rubuga ngurukana bumenyi casuye gukora ukuri kwamye inyuma y'umunsi 19 cyari cyahagaritswe by'agateganyo ku mvo z'amatohoza. Itoza ryakozwe na BBC ryasanze uburyo bwo gutanga impusha zo kwinjira mu gihugu zizwi nka visa mu Bwongereza bwarinjiriwe n'abasuma bibishuruyeri biba abimukira ibihumbi by'amapaundi mu kubemerera akazi ko mu Bwongereza akenshi katabaho. Bafitiye n'ikiganiro c'inkino. Aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Idoni David vyasene mu kanya Prudence Ngiyumva ajeje kudusomera yavugwa ku isi. Abantu barenga ibihumbi 10 bahunze inkambi nini muri Sudani mu minsi irishize ni nyuma y'igitero giteguwe neza cyagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces. Umuryango Médecins Sans Frontières w'abaganga batagira umupaka cyangwa MSF mu mpine uravuga ko abasivile bavuye izamzam mu burengerazuba bwa Darfur bahungira mu mujyi witwa Tawila uri mu birometero nka 70. Abarwanyi ba RSF baravuga ko ubu bagenzura iyi nkambi. Amakuru y'iki gitero aje ku munsi ubanziriza isabukuru ya kabiri yitangira ry'intambara y'umwiryane hagati ya RSF n'ingabo za leta ya Sudan. Urukiko i Washington rwabwiwe ko ikigo Meta cyaguze imbuga nkoranyambaga za Instagram na WhatsApp nyuma yo kunanirwa gupiganwa nazo mu bucuruzi. Komisiyo ya leta ishinzwe ubucuruzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugirega iki kigo rutura ivuga ko igurwa ry'izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranye n'amategeko ryahagaritse ipiganwa. Mwitangira ry'urubanza uyu munsi abanyamategeko b'iyi komisiyo bavuze ko abakoresha izi mbuga badafite ahandi ho kujya mu by'ukuri bajya baramutse batishimiye Instagram na WhatsApp. Meta inafite Facebook ivuga ko izindi mbuga nkoranyambaga nka TikTok ndetse na X yahoze izwi nka Twitter zerekana ko isoko ririmo ipiganwa. Umukuru w'urwego rushinzwe politike mpuzamahanga mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yasabye ko ibihugu bishyigikiye Ukraine byashyira igitutu gikomeye ku Burusiya kugira ngo burangize intambara. Kaja Kallas yabivuze imbere y'inama y'abaminisitiri b'Uburayi b'ububanyi n'amahanga muri EU umunsi umwe nyuma y'ibitero by'Uburusiya mu mujyi wa Sumi mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Ukraine byiciwemo abantu 34. Inkuru ya Dani Abahad muri yumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutse. Abanyapolitiki b'Uburayi ntibaciye ku ruhande mu kwamagana ubwicanyi mu kivunge ku basivile b'abanya-Ukraine mu gitero cy'Uburusiya cyagabwe mu gace ka Sumi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Polonye Radek Sikorski yavuze ko iki gitero ari igisubizo cy'ubwishongozi bw'Uburusiya ku muhate wa Perezida Trump wo gushakisha uko habaho agahenge. Trump yavuze amagambo make cyane nk'igisubizo kuri iki gitero cya Sumi. Nubwo yavuze ko giteye ubwoba ntiyigeze yamagana Uburusiya. Yavuze gusa ko yabwiwe nk'uko abivuga ko Abarusiya bakoze amakosa, gusa ntiyigera avuga wabimubwiye. Umubare w'abaturage b'Abayapani kavukire waguye ku rugero rutigeze rubaho mu mwaka ushize. Ibintu byerekana igabanuka ry'imbyaro ndetse n'umuryango uri gusaza cyane. Ukuyemo abanyamahanga babayo, abaturage bagabanutseho 900 muri 2024
mu gihe cy'umwaka wabanje. Ubu bari kuri miliyoni 120. Niryo gabanuka rinini kuva ibika ry'amakuru nk'aya ryatangira mu mwaka w'1950. Ushyizemo rero n'abanyamahanga ni ku nshuro ya 14 mu myaka 14 yikurikiranyije habaye iri gabanuka. Benshi mu rubyiruko rw'abayapani bari gukerereza gushaka ndetse no kubyara, kandi rero guverinoma y'Ubuyapani igenzura ku buryo bukomeye umubare w'abakozi b'abimukira. Abantu bagera kuri 40 biciwe mu gitero cyagabwe n'abarashi muri leta ya Plateau muri Nigeria. Abaturage mu mujyi wa Zike baravuga ko abateye bigabye mu masaha yo mu museso kuri uyu wa mbere bagatangira kurasa batarobanura. Inkuru ya Chris Woko uri Abuja muri yigezweho na Premier ku Magenge. Abagore n'abana bivuga yuko ari bo benshi mu biciwe muri ico gitero. Abategetsi muri iyo ntara babwiye BBC ko bafite ubwoba yuko igitigiri c'abapfuye gishobora gusumba ngaho. Mu kindi gitero gisa n'ico kundwi heze, abantu bitwaje inkoho barateye muri iyo ntara nyene bica abantu barenga 50, abandi benshi gusumba ngaho barakomereka. Intara ya Plateau yarabaye icibare c'intureka kandi maze imyaka myinshi yiziziwe n'indyane z'amoko n'amadini. Haheze kandi imyaka myinshi ha mu ruhagarara hagati y'abarimyi n'aborozi bapfa ubutaka. Aya n'amakuru ya BBC. Inteko ishinga amategeko wa Hongiriya yemeje impinduka mu itegeko nshinga zibasira abatinganyi. Impinduka ziraca amateraniro yose mu ruhame aboneka nk'ayamamaza ubutinganyi cyangwa guhindura igitsina cy'umuntu, nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Viktor Orban yarahiye ko azaca imyereko y'abatinganyi izwi nka Pride mu murwa mukuru Budapest. Iki cyemezo kiri hamwe n'uburenganzira bwo guterana ariko bufatanye n'amategeko kurinda abantu. Ariko impirimbanyi muri uru rwego ziravuga ko ngo ibi ari ivangura. Nina urakoze Prida Senge yumva kuri aya makuru ejeje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Abashingwamanza b'urunani rw'abanyamurenge, abahema n'abatutsi bo mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baheruka gutanga ikirego muri sentare y'ubutungane y'ibihugu byo mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika i Nairobi, barega leta ya Kongo ko yananiwe gukumira ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa ayo moko. Ivyo bikorwa vyatumye benshi bicwa, abandi barakomereka ndetse banateshwa n'izabo. Ivyaha bagiriza leta ya Kongo ngo nivyabaye kuva mu mezi 2 aheze. Twakuye Innocent Nteziryayo, umwe mu bashingwamanza batanze ico kirego, abanza kutubwira igituma bagitanze ubu. Kuva 2021 twatanze ibirego muri Kongo, muri Kinshasa, za Goma, Bukavu, za Ituri, yewe tumenyesha n'inkiko mpuzamahanga za Lahe, turegera leta ya Kongo abagizi ba nabi imitwe yitwaje ibigabanisho yafatanyaga n'ingabo za leta ndetse no abanyapolitike ba Kongo mu kwirica abanyamurenge, abahema ndetse n'abatutsi bo muri Nord Kivu. Ibyo birego ko bagomba gukurikirana abo bantu bari ngo bica ayo moko twavuze haruguru. Ariko icyaje gutangaza nuko leta yaje kwigaragaza ku mugaragaro ko nayo ifatanya n'abazalendo mu gukora ayo mahano. Rero ejo bundi mu ndwi ushize nkuko bivuze turega rero leta ya Kongo mu rukiko rwa EAC, kuko urwo rukiko ruha ububasha abaturage cyangwa se imiryango yishize hamwe mu kuba barega leta mu kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu bw'abaturage bayo ifitiye inshingano zo kubarinda. Rero niyo mpamvu twayireze ejo bundi. Ibirego mwatanze ni ibihe? Rwa rukiko amategeko yarwo ateganya ko tugomba kureba ibyaha byakozwe mu gihe cy'iminsi 60 cyangwa mu gihe cy'amezi 2. Twahereye ku birego ibyaha byakozwe mu kwezi kwa kabiri. Hari indege za leta ya Kongo zoherejwe mu Minembwe zirimbura amashuri, zirasa abantu, imihana zirarimbura. Kayapoti ka Minembwe niyo nzira yonyine abanyamurenge bari basigaranye yo kubahahira, yo kubagezaho icyo kurya, nakwirazira gasenya igamije kubarimbura. Rero ivyo nibyo ngo twareze, ndetse n'ibindi mufatanye ya leta na za Maimai bafatanyije mu kutera imihana y'abanyamurenge yose y'abanyamurenge. Bamwe mu bibogobogo batera za Mikenke, mu makambi terefije batera mu Minembwe, leta ifanyije n'abamaimai. Ibyo rero nibyo twareze ku ruhande rw'abanyamurenge. Ku ruhande rw'abahema mwabonye bamwe mu badepite babo ba Kongo bandika batabaza ko bandikira abayobozi ba Kongo kugira ngo babafashe babarindire umutekano
kuko Codeco ifatanyije na leta bafatanyije kwica abaturage, abana, impinja ku matariki nayo twavuze muri uko kwezi kwa kabiri twahereyeho. Hazaho ibyaha by'amagambo ahembera urwango cyangwa hate speech byakorwaga n'abayobozi bamwe ba leta barimo babitakwira n'abandi batandukanye ba guverineri ba Sud Kivu bahamagarira abantu kwica ayo moko. Rero kuko leta ari mu nshingano zayo zo kurindira abo bantu umutekano ikabitabikora, tukaba twarayireze rero muri urwo rukiko kuko rufitiye ububasha kandi leta ya Kongo nayo ari member wayo. Muri Nord Kivu n'ahandi ndetse na Sud Kivu bashyizeho n'ingamba zo gufunga amabanki kugira ngo abantu batuye muri iyo migi bahunge, babafungira amabanki, nta access bafite kuri banki. Abaturage baratakamba cyane, nabyo twabishitanzemo ibirego n'ibindi byo kubafungira kuba basabana n'andi marejo ya Kongo. Hari amakuru adushikira avuga ko ivyo muri ko murakora mu bisunikirwamwo na leta y'u Rwanda. Hari ico mubitubwirako? Izo ni imvugo za leta ya Kongo zimaze iminsi zivuga, ngira ngo abicwa ntago bicirwa mu Rwanda, bicirwa muri Kongo. Abanyamurenge bati murenge, izo ndege ntabwo zabarasiye mu Rwanda. Abahema batuye muri za Bunia ntabwo barasiwe mu Rwanda. Abandi bari muri za gereza za Kongo ntabwo ari iz'u Rwanda. None abanyamurenge nta burenganzira cyangwa se abahema nabo bafite kwiburanira kuvuga ibibabaho. Iyo ni imvugo ya Kongo. Nibi bintu biba namwe murabibona, biraba buri munsi, baricwa, barangazwa, bizuye mu makando refugee za Kenya, za Tanzania, Uganda ndetse no mu Rwanda, n'abandi bagiye baje mu mahanga. Izo ni intambara za politike nyine z'ibibazo bafitanye ariko bidahuye n'ubwicanyi bukorerwa bene wacu. Uyu yari umushingwamanza Innocent Nteziryayo. Tugume mu karere amakuru ariko tuyafatiye mu Burundi. Inyuma y'imisi 19 ikimenyesha amakuru c'abanditsi yaga gihagaritswe vy'agateganyo ku mvo z'amatohoza casubiye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro. Iyi ngingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora sense mu gitondo cyo kuri wa mbere, ikaba ari nayo yari yahagaritse yaga. Sense isigura ko ico kimenyesha amakuru hamwe n'ishirahamwe Ajebudi gikomoka ko bari biketswe ko vyaronkewe umuco. Ni nkuru tubaza Jidasi Hundi Mpundu i Bujumbura. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere, Esperance Ndayize yarongoye inama nkuru ikurikirana ingene ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi sense yamenyesheje ko imvo zari zatumye ikimenyesha amakuru yaga gihagarikwa zavuye mu nzira. Mwiketi ryo kuwa 11 ndamukiza 2025 ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwandikiye inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru bukaba bwaramenyesheje ko umuco warubuze kwishira hamwe Ajebudi rikora biciye mu mategeko wabonetse, yuko rero ikimenyesha amakuru yaga gishobora gusubira gushikiriza amakuru ukuri kwamye. Ni naco gituma inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yacikorana vuba bwango kugira ngo yihweze ico kibazo, ikaba yafashe ingingo yo gukuraho igihano cyo guhagarikwa by'agateganyo yari yafatiye ikimenyesha amakuru yaga. Ico kimenyesha amakuru rero kikaba gishobora gusubira gushikiriza amakuru ukuri kwamye. Ikimenyesha amakuru yaga cari cahagaritswe ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatatu uwo mwaka. Abarongoye sense bishimikije amakuru bari bahawe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, bari basiguye kwishira hamwe Ajebudi ikimenyesha amakuru yaga camuka ko ridafise uruhusha rwo gukora ku mugaragaro rutangwa n'ubwo bushikiranganji. Ibi vyasigura ko iryo shira hamwe ryaca rifatwa nk'iryari ryatanze impapuro za magendo muri sense muri 2022 igihe ryari ko rirasabira uruhusha yaga. Uno munsi bisa nkaho Ajebudi yejejwe. Tubibutse ko inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru sense yari yahagaritse ivy'agateganyo kimenyesha amakuru yaga Burundi biturutse kuko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu busanzwe bujeje amashira hamwe utabona neza dosiye y'ishira hamwe Ajebudi ico kimenyesha amakuru yaga gikomokako. Inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru iboneye akaje ko gushimira ikimenyesha amakuru yaga ko cihanganye mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira. Hibazwa vyinshi kuri iyi dosiye ya yaga ariko nta nyinshi tomo iratangwa. Jiridas Hundi Mpundu i Bujumbura. Inyuma y'iyo zuguruzuguru yo kwerekana ko ikinyamakuru yaga cari gifise uburenganzira bwo gusubira gukora ukuri kwamye kandi ko ibisabwa vyose
n'ubushikiranganje bubijejwe vyaciye mu muco. Twakuye umuyobozi w'ico kinyamakuru Spajion Ngabo atangura tubwira ingene bakiriye iyo ngingo yo gusubira gukora. Ni ingingo yaduhimbaye cyane kuko twari twirindiranye igishika umaze indwi zibiri utari ku kivi, urumva ko biba bitoroshe. Rero ni ingingo yatunezereye cyane n'ukuri, yego turanezerewe. Urwo rupapuro bavuga ko rutari rwaratanzwe n'ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu, n'urupapuro rumeze gute? Ni urupapuro rwitwa Ordonnance Ministérielle d'Agrément. Ku bisanzwe ishirahamwe iryo ari ryo ryose nk'uko amategeko abisigura, iyo abarundi mu burenganzira bwabo bifuje gushinga ishirahamwe baraheza bakabimenyesha bakabisaba ubushikiranganje. Ubwo bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati ni nabwo bujejwe ivy'amashirahamwe, nibwo buheza bugatanga n'izo mpusha ku mashirahamwe yo gushobora gukorera ku mugaragaro. Rero iyo ordonnance natwe twarayironkejwe mu mwaka w'ibihumbi 2019 itariki 20 z'ukwezi kwa Munyonyo. Rero n'urwo rupapuro twovuga ngo vyari vyashitse hama ubushikiranganje mumbure kubera butaba bwazisanze mu ntuzenye mu bubiko bwabo, baheza babwira inama CNC yuko boba atago bafise canke atago babona, bavuga bati turakeneye ivyemeza yuko baruronkeye hano. Urwo rupapuro buremerera gukora mwararuhawe n'ubwo bushikiranganje nyene? Ego twararuhawe n'ubwo bushikiranganje, kandi noneho n'ivyo bivyemeza twarashoboye kubishikiriza. Nico vyerekana nuko uko bisanzwe bigenda, ubwo bushikiranganje iyo bumaze kuraba bukihweza bukavuga buti iri shirahamwe ryasavye gukorera ku mugaragaro twogemerera, buca burungika urwo rupapuro mu bushikiranganje bujejwe ubutungane. Ubwo bushikiranganje bujejwe ubutungane nibwo buheza bugatanga inomero, vuga ngo ico cemezo gifise inimero kanaka, hanyuma bugaca buheza bukabika ikopi, bugatanga n'ikopi muri ubwo bushikiranganje zibiri, imwe igenda kwa bene gusaba urwo ruhusha, n'imwe isigara mu bushikiranganje. Nabwo nyene ubushikiranganje bw'ubutungane bwatanze iyo nomero bugasigarana ikopi zibiri buheza bukabika. Rero ayo makopi yose yarashoboye gutorwa, ari navyo vyokwemeza yuko hamwe n'ibindi bitandukanye, izindi mpapuro zitandukanye zivyerekana yuko urwo rupapuro vy'ukuri ari uruhwanye n'amategeko nk'uko vyasabwa. Hari amakenga none mufise ko bashobora gusubira kubabuza gukora? Oya n'ukuri nta makenga dufise, kuko no mu gusubira kutwugururira nyabushikiranganje nyene bwari bwagize amakenga, bwarahejeje burandikira kandi urwego CNC, hama ni naho rwafashe ingingo yo gusubira kutwugururira ngo dukore. Rero ntitwoheza ngo tugire amakenga ngo bazohava basubira batwugarire, kuko nta mpamvu yoba ihari. Uwo yari Spajion Ngabo, umuyobozi w'ikinyamakuru Yaga. Ubu ni 11:47 muri studio za BBC London, ni 12:47 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu aya makuru murayumva no kuri Kisoro FM mu bumanuko bwa Uganda, kuri radio Humuriza FM mu Burundi, no ku rubuga rwa internet bbcgahuza.com, no kuri Facebook live. Tohoza ryakozwe na BBC ryasanze uburyo bwo gutanga impusha zo kwinjira mu gihugu zizwi nka visa mu Bwongereza bwarinjiriwe n'abasuma bibishuruyeri biba abimukira ibihumbi vy'amapound mu kubemerera akazi mu Bwongereza kenshi katabaho. Abahinga bavuga ko ivyo vyerekana ko gutanga visa ku bakozi bo mu buvuzi n'abaraba abantu bakeneye ubufasha kubera bafise ingorane z'amagara mu Bwongereza bikoreshwa nabi. Ni inkuru ya Olalonke Alo, mwumva mwijwi rya Mark niyo nkuru. Dreaming of working in the UK? Visa sponsorship nursing home jobs are your ticket in. We help you get a care job. Ubu n'ubutumwa bwo kuranga akazi butangwa n'ibigo bivuga ko bifasha bimukira bava muri Nigeria mu kubaronderera impusha zo gukora akazi mu Bwongereza. Bimwe muri ivyo bigo birazwi n'amategeko, ariko ibindi vyizeza birenze mu kuba vyiza ku buryo atawo vyizera ko bishoboka. Winjiza amamiliyoni 18 y'amafaranga ya Nigeria mu Bwongereza utagira impamyabushobozi. Ubwo n'ubutumwa bw'ikigo co mu Bwongereza Career Aid gitwagwa na muganga Kelvin Alaneme, umuganga w'umunyanigeria yakoze mu rwego rw'igihugu rw'amagara y'abantu mu Bwongereza. Avuga ko yafashije ibihumbi by'abanyanigeria kuja mu Bwongereza. Umwe muri bo n'umuhungu akiri muto yitwa Praise, twavuganye kuri telefone ari muri Nigeria. Igihe naza nta kazi kariho,
nta guhembwa nta na kimwe cyariho. Praise yarishe ikigo ca Alaneme amapawundi agera ku 10,000 y'akazi mu Bwongereza yibaza ko yaragiye gukora mu kigo cita bari mu zabukuru. Uguhurumbira akazi guhinduka ukuri yuva n'iyuje kuko uhageze umukoresha ntawubona ngo aguhe amakuru y'iyo uja gukora. Mu vyo Praise yarishe harimo urupapuro rw'umukoresha yemeye kumuha akazi abimukira barakenera urwo rupapuro kugira bahabwe uruhusha rwo kwinjira mu Bwongereza bita visa kuko ruba rwerekana ko hari akazi kazwi kabarindiriye. Ntibari bakwiye kuri ico gipapuro kuko kurihira akazi bitemewe n'amategeko mu Bwongereza. Praise yarahenzwe igihe ashika mu Bwongereza yasanze atakazi kiwe kahari. Amahera yaramperanye. Yaragize amahirwe aronka ikindi kigo kimuha urupapuro rwo kwinjira mu Bwongereza. Umugabo yamuhenze Dr. Alaneme n'ubu aracakora. Twarungitse umunyamakuru akora mu kinyegero agenda yiyita uwo bokorana ivyashara azinanye n'ibigo vyifuza gutanga ubuzi ku bakozi bava mu mahanga. Dr. Alaneme yemeye gutanga ibihumbi vy'amapawundi ku kibanza cose gikeneye umukozi. Yasa n'uwemerera umunyamakuru wacu kumugira umutunzi ruhebwa. Umboneye ibigo byita ku bageze mu zabukuru nshobora kuguhindura umuherwe. Yavuze ko ivyo bibanza vy'ubuzi yari guca bigurisha ku bantu babukeneye muri Nigeria. Arazi ko ivyo ariko aravuga biteye kubiri n'amategeko. Abantu rero barazi ko badategerezwa kuriha, ariko barariha kuko batahura. Barishyura kubera ko bazi ko bishoboka cyane ko bwaba ari bwo buryo bwonyine. Nasuzumiye amasanamu ndi kumwe na Carla Thomas yahoze akora mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu Bwongereza. Ubu akaba ari umujenama yigenga mu gisata c'abinjira n'abasohoka. Ku bwanje leta ntiyigeze imenya ko iki gisata kigeze kure mu kwizizigwa no kurenga ku mategeko hamwe no gukoreshwa nabi. Abantu nk'aba baharabika izina ry'ico gisata batuma kigaragara nk'ikidashobora kugirirwa icizere bacerekana nk'icabunzwe n'ubugizi bwa nabi. Dr. Alaneme we avuga ko ikigo ciwe gikorera abantu ibikorwa biciye mu mategeko kidatanga ubuzi ku mafaranga kandi kidakora ubunyonyezi. Avuga ko amafaranga ya Praise yayahaye ikigo kirondera abakozi kugira kiriho urugendo rwiwe guhabwa inyigisho hamwe naho gushikaba. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Bwongereza bwatumenyesheje ko bwatangaje ingingo zihambaye ku bakozi bakoresha n'amategeko agenga itangwa ry'impusha zo kwinjira mu gihugu kandi ko bugiye kubuza ibigo vyirengagiza amategeko agenga abakozi kwishinga abakozi bava mu mahanga. Ariko ntaco bikimarira bashikiwe n'ubwo busuma nka Praise. Abo bantu barashobora kwikika mu kizi gutera akajagari hanyuma bakabesha abantu. Iyo yari inkuru ya Olalonke Allo. Ubu naho tubahonje kuri Nana Gwejo. Mu kiganiro Nana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ibyo se kare byo nkubwiye mu ncamake kugira ngo nibyo gusa. Hari n'ibindi utambwiye se? Biracya mama, biracya rwose. Ubu se wageze ngo mperuka ikirengiti cyanjye nk'umugabo. Ushatse kuvuga iki Kareme? Ntumbwire ko ibyo numvise ari byo. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino dushikirizwa na Yves Bucyana. Ireho neza mwese abateza amatwi BBC ay'imikino uyu munsi nyahereye mu Burundi. Shampiyona yaho y'umupira w'amaguru yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Ikipe ya Aigle Noir ikataje mu gushaka igikombe cy'uyu mwaka irasa n'isigaye yidegembya ku mwanya wa mbere nyuma yo gutsinda Deira ibitego 2-0 ejo ku cyumweru. Ubifite amanota 61 mu gihe ikipe zagiye zikubana kuri uwo mwanya. Bumamuru isa nk'iyamanitse amaboko nyuma yo gukubitwa na Interstar ibitego 3-2. Bumamuru irarushwa na Aigle Noir amanota 7. Kuwa gatandatu hinjiye ibitego byinshi mu buryo budasanzwe. Royal Vision yanyagiye Kayanza United ibitego 9-2 ni mu gihe Flambeau du Centre yo yapfunyikiye Ngozi City ibitego 8-0. Ndetse no kuwa gatanu hari habonetse ibitego bitari bike muri imwe mu mikino kuko Rukinzo yatsinze Amasipiri ibitego 5-0 naho Vitalo itsinda Moso Sugar ibitego 4-0. Muri Afrika mu mukino wa basketball mu gihugu cya Maroc haraye harangiye irushanwa ry'amajonjora ya BAL ku makipe yo mu itsinda rizwi nka Kalahari.
imikino yarayikinwe ikipe ya Al Ittihad Alexandria yo mu gihugu cya Misiri yatsinze Fath Rabat yo muri Maroc ku manota 98 kuri 78, naho Rivers Hoopers yo mu gihugu cya Nigeria itsinda Stade Malien yo muri Mali ku manota 79 kuri 59. Al Ittihad Alexandria irangiza ku mwanya wa mbere n'amanota 12 ikurikiwe na Rivers Hoopers ifite amanota 10. Izi zombi nizo zahise zibona itike yo kuzakina imikino ya nyuma ya BAL izabera mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatanu. Mu Bwongereza ikipe ya Liverpool ishigaje gutsinda umukino umwe gusa kugira ngo yegukane igikombe cya 20 cya English Premier League, ni nyuma yo gutsinda biyigo ikipe ya West Ham ibitego 2-1 ejo ku kibuga cya Anfield. Mu gihe Arsenal yatsindwa na Ipswich mu mpera z'icyumweru gitaha, Liverpool ishobora kuzamura igikombe cya English Premier League mu gihe yo yatsinda Leicester City. Arsenal yo kuwa gatandatu yanganyije na Brentford igitego 1-1 nyuma yuko Manchester City yiherera na Crystal Palace ipfunyikira ibitego 5-2. Mu makipe ahatanira imyanya yo kuzakina Champions League umwaka utaha, ikipe ya Nottingham Forest yatsinzwe na Everton 1-0. Uko gutsindwa byahagaritse umuvuduko yari ifite n'icyizere cyo kugumana umwanya wa gatatu, nubwo ikiri kuri uwo mwanya, ariko urugamba rwo kuguma muri eshanu zihatanira itike ya Champions League rushobora kutazayorohera kuko amakipe menshi yayisatiriye harimo nayo ishigaje gukina nayo. Newcastle United yahise ifata umwanya wa 4 inyuma ya Forest, harimo ikinyuranyo cy'inota rimwe gusa, ni nyuma yo kunyuka indembe za Manchester United ibitego 4-1. Chelsea nayo kunganya kwayo 2-2 n'ikipe ya Ipswich byayiguye nabi kuko yahise ifata umwanya wa gatandatu. Mu gihugu cya Espanye rutayizamu wa Real Madrid Kylian Mbappe ejo yahawe ikarita itukura bwa mbere kuva yagira muri shampiyona ya La Liga ubwo Real Madrid yatsindaga biyigo ikipe ya Deportivo Alaves igitego 1-0. Mbappe yahawe ikarita ku munota 38 w'umukino. Iyo karita itukura izatuma Mbappe adakina umukino uzahuza Real Madrid na Athletic Bilbao ku cyumweru. Barcelona iyoboye iyo shampiyona n'amanota 70, naho Real Madrid ifite amanota 66. Soreze muri Champions League ejo nibwo hazakinwa imikino yo kwishyura amakipe arwanira itike ya kimwe cya kabiri. Aston Villa izakira Paris Saint-Germain mu gihe Paris Saint-Germain yari yayitsinze 3-1 mu mukino ubanza, naho Borussia Dortmund ikazakira Barcelona itwaye mu Budagi impamba y'ibitego 4-0 yatsinze mu mukino ubanza. Kuwa gatatu ho Arsenal izasura Real Madrid. Arsenal yari yapfunyikiye Real Madrid ibitego 3-0 mu mukino ubanza, naho Inter Milan yo ikazakina na Bayern Munich yari yatsindiwe ku kibuga cyayo ibitego 2-1. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Imbere yo kubasezera ndabibutse ko abashingwamanza b'urunani rw'abanyamurenge, abahema n'abatutsi bo mu ntara za Kivu zombi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baheruka gutanga ikirego muri sentare y'ubutungane y'ibihugu byo mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika i Nairobi barega leta ya Kongo. Amakuru yacu rero agarukiye ngaha, mwakoze kuyakurikirana na Gahwane.